not to be a mother, but you're more valuable than being the mother. Badness cannot be a stigma within you. There are potentials. Only thee. Mukenyezi kwitwa umuvyeyi sico waremewe gusa. Woman, you are more than a mother. Mukenyezi kwitwa umukenyezi sico waremewe gusa. Being a woman, you've not been made for that only. Help me repeat it. Rimwe kabiri gatatu. 1, 2, 3. Bagiye batubwira n'ibindi byinshi cyane mwabonye ko ibijanye n'iki civugo twabinonosoye bivanye n'imigwi byinshi yagira tubarira. They gave us more information on the theme and we learned a lot from them. Shaka tubabwire uko bagiye bakurikirana tuza kuvuga batatu ba mbere. We would like to proclaim the results of the 3 first teams. Batatu ba mbere hanyuma abandi indirimbo zizobandanya zihinyanyugwa kugira zose zigere ku buhinga bukomeye cyane tuzobandanye tuza turazumva mu maradiyo n'ahandi hantu hose. And others we continue to refine their songs so that they be refined well and we be able to listen them through radios. Ego reka rero dutangure tubabwire uko bakurikiranye. Let's tell you how they followed each other. Reka duhamagare Bishop Tuyishimire Leonard atubwire abo uko twagiye tubikurikiranya. Bishop Tuyishimire Leonard will tell us how they followed each other. Nivyoroshe kuvuga. It's not easy to express. Nkuko honorable yabivuze. As honorable mentioned it. Cengira mvuge umugwi wabaye wa gatatu gusa. I just want to talk about the third team. Ibindi biravugwa n'abandi. And others will tell you more. Umugwi wabaye wa gatatu Nikolale yitwa turi mu rugendo yaronse amanota 79 n'ibice indwi. The third team is Turi mu rugendo with 79.7%. Reka nanje ngire ko mvuga ababaye abakabiri. I will follow with the second team. Nikolale yitwa Azaf. Azaf yaronse amanota 82 n'ibice 8 with 82.8%. Reka duhamagare Apotre Habonimana Apollinaire nawe ashobore kutubwira ababaye abambere. The Apostle Habonimana Apollinaire will tell us those who are the first. It's not easy. Ariko kandi biratomoye. And it is clear. Mwegeranye amashi yanyu. Let's get prepared to applaud. Dushimire umugwi wabaye wa mbere. To congratulate the team number 1. Umugwi wabaye wa mbere. Choir number 1. Utangurwa n'indome he. Is starting with the letter H. Suwo mwiyumvira. It's not the one you are thinking about. Ukaba wawutoye ko machine numve ko wabutoye. If you are right, clap to see that you really succeed. Umugwi wa mbere waronse amanota 85 n'ibice 8 ni Harvesters. Got 85.8%. Harvesters. Let's clap for them. Je crois qu'il a une enveloppe de 1 million. Et c'est son Excellence Madame la Première Dame qui va donner ce prix. Et
Je dois aussi vous dire que chaque primé, chaque groupe aura un lot de pagne offert par Afritextile. Les deuxièmes peuvent déjà venir ici en haut. Je crois qu'ils ont une enveloppe de 800 000 avec un lot de pagne. Juste symboliquement, you can just touch here. Yeah. Troisième. Une enveloppe de 600 000 francs bout avec un lot de pagne. Very happy.